2017 duhura n'uwitwa Masterland arambwira ati burya nabonye ko ushaka gukora cover, nabonye abantu maze gukorana, tuzoze winstall muri studio uzurakorera abaririmbyi amakava, tuzoze uraza nzoza ndaguhemba kuri couverture nawe urabukuntu woba. Cege nivyo byoroshe, nta mashini ari mfise, harashika n'igihe ugasanga burije kandi ushobora gutaha. John Ella ni Umurundi, mvuka Makamba, komine Nyanzarake, zone Kabondo, nkaba ndi umu videographe. Izina ryanje uretse igihoye ry'ubuhizi ni Kubwimana Jean, ariko nyine nk'akazi kamaye John Ella, navyo nyine bikaba vyaje bivanye na inspiration y'akazi kuko natanguye ncapa. Umwanya urabandanya tuba muri ubu buzima, manza guhindura mba umufotographe nikora umva nahora nitwa élève kuko muhira banyita élève ko mu mashuri matoya barari naziriye banyita élève. Nacapse kera gose mu iki gisagara ca Bujumbura ko muri quartier yo muri no gasanga rimwe ndahaciye nkabonamo Kaela kubera iyo ncapa nasiga nsinya ukuntu ucapa ugasinya ko wajya hasi igicapo kati uniwa yabicafye kushaho na nimero yo naca nkoresha Ella. Rero iryo élève narifashe nkombina na avamwo Ella, icavamwo John Ella. Normalement gucapa tanga isanamu. Rero mu gutanga isanamu byarama ide niyumvira ati kweki nto mu photographe. Navuga ati burya nanje ndashobora gufotora. Iyo uri kuracapa kujya kuntu dufata tugafata image nkayisubiramwo na crayon mu nyuma ngashaka amarangi, navuga ati burya ndashobora gufotora. Amahigwe araza ko muri famille nakuriyemwo twaragira abantu baje hanze rimwe rimwe akaza nk'aka appareil photo tuya tu appareil numérique ikaje bakavuga ati turondera umuntu wundi ova hanze aza gufotora, ariko bishitse akaza ariko kuvuga ati kweki wafashe zino photo guje. Ariko nanje nkavuga ati nzogerageza umunsi umwe ndabe ko nufata nanje ubwanje photo amaturabe ico bitanga. Umunsi umwe ndagerageza ngafotora mbona ifoto nyine zije neza zimeze neza, ariko ndavuga ati next time nzokosora. Sanga nashize mu rya flasher ugasanga bisa nkaho bavyita ngo vyahiye, ugasanga umuco ni mwinshi, ariko ndagerageza nza ndiyerefera ku bandi ndaba umufotographe wo muri famille yambwiye ati dushaka urubanza tuzomudugane John azofotora. Guco wowe baranyizera bavuga ati burya ndashobora gufotora. Ufotoye ndavuga ati kubiki nufata na video, ariko no kuri appareil numérique hari akandi kantu uhindura ukoramwo video. Tugiye mu rubanza ati nta mu videographe ari gufata ka video gatoya ugashize kuri CD cyo twashaka ku ma DVD kambye ati bisa neza. Niyo tugiye nk'ahantu bavuze ati umwana wawe ashobora kuza akadufata nk'ama video tuzomuriha, kage ati pourquoi pas batoshobora kubikora, nkagenda ngafata ama video kandi bikaza bisa neza. Guco wowe naravyigisha, hari machine muhira nufata video nkaziteranya, hari application yitwa Avid, software yitwa Avid, haro n'indi yitwa ngo YouLead twazitereshaje ku ma cyber cafe. Ndagerageza kwetaro na video mba namfashe nkashaka titrage ati ni ceremony ibi nibi mara bivamwo neza. Rero haragira n'igihe mvuga ati kweki ntushobora kwilansa nkaba umu videographe akora n'ibindi bintu, nkareka ibintu by'amaceremony ama mariage nkafata nkakora nk'akandi ka forme ka video, yindi sorte ya video nkafata nk'umuririmbyi tukajana ahantu tukafata nk'ama image ama nkateranya. Ico gihe ndibuka ari nko muri 2013 yakiroza aya ma televiziyo nani televiziyo Renaissance ariho Salama, haraza umuririmbyi aranyizera yitwa, ndibuka niyo video ya mbere nakoze hari muri 2013, umujama yitwa GDK, indimbo ngore yitwa ngo ni babaya. Arambwiye ati je ndafise budget ya 50,000. Ico gihe ari menshi, ambwiye ati ndashobora kuza nkakotera appareil 70. Ijya mbere n'imbonye appareil imeze gutyo ko nasanze nkoresha numérique 70 tuzogende mfata ama image ama zo yateranye turabicovamo. Ico gihe turagenda turayifilma
biza bisa neza avuga ati yego ko mu Burundi ndashobora gufata music video. Ndibuka ico gihe yaraciye kuri Tele Renaissance ndakoma induru navuga ati nishoboka. Ico gihe nyene naramansiona ko John Elal ariko ntivyari bwabe nkuno munsi. Ariko ndavuga ati tibwaho birashoboka. Ico gihe ndabandanya nkorana n'abandi. Ndibuka muri 2015 turahura n'ubundi yitwa Benten. Arama indirimbo yitwa ngo yitwa titre ntikwiraza n'ingoga ariko ico gihe turabikora nawe nyene biza bimeze neza. Voilà yitwa Sister de Ball. Ico gihe ndayikora arambwiye ati bisa neza cyane kuko ico gihe twararaba imiziki yo muri Nigeria, imiziki ngo twita ngo y'abanyamerika, tukabona gukora ama video asa neza. Icyo tuzi ngo ashobora gufata projecteur, ama video mu ijoro twaraye shapa kurasanga bitwara uburyo ama projecteur kumenya kuntu installa amatara naje twari bwamenye. Twafata izo ku mutaga twaraje nka kuri plage tukaja mu ibarabara muri quartier tugafilma bikaza bisa neza. Icyo gihe ndakora video akabi hari muri 2015 bisa neza. 2017 duhura n'uwitwa Masterland. Arambwira ati burya nabonye ko ushobora gukora cover, nabonye abantu maze gukorana, tuzoze winstall muri studio uzurakorera abaririmbyi amakava. Tifse studio ikora audio ukoze indirimbo bashaka gukora amakava, maybe tuzoze uraza nzoza ndaguhemba kuri couverture nawe urabukono baba. Ico gihe nivyo byoroshe, nta machine ari mfise, ahantu nayisanzwe bana famille hari kure, aca ntegereza kuraso ati nimba ashobora kuja nk'ahantu installa, nimba ashobora kuguma ngaho nkarindira bugaca guco. Harashika n'igihe ugasanga burije kandi ushobora gutaha, aho nkavuga ati ntaca ni muhira, ko yarambwiye ati wiyumve nkaho uri muhira ukore ugerageze kubaho. Nanje nacavuga ati nta kibazo, nimba mfise ikintu ndiko ndifuza gushaka ko mu buzima kuba ikintu ashobora kwinstalla hanyene, nkarindira nkaraba ukuntu bizohinduka mu nyuma. Rero wasanga nk'ubu ushoboye kuryama nk'ijoro ni nko ku meza uri kuri laptop uri kurakora, agashika nk'igihe buca uri kurakora uri ku meza. Ariko ivyo we nivyamuza kwa avansa, nkaza ndagerageza basi nanje kwisacrifier muri yo façon, nkajana na Masterland mu ma concert nkakora. Nawe wasanga nose dukiya tw'amayinite, ariko navuga ati ndabise ikindi kintu nshaka, nanje ndashaka kuba umu videographe, kuko hari abantu baza kuri studio bakavuga ati ngaho murafise umu director, babita ngo director réalisateur, ariko bakababwira ati nta uhari dufise umuntu akora amakava gusa. Ico gihe ndabandanya gushika n'umunsi bavuga ati turafise proposition kaza nk'umu assistant muri video ya Masterland. Naho umenga nibakora idashoboka kubera na Masterland ubwiwe arambwira ati ndabizi kugerageza ariko sinofata risk yo kugwa projet nini wenyene. Rero ico gihe twari kumwe n'uwitwa Bana, agenda arambwira ati arambwira ati burya turafise projet zo gukora na Masterland, ariko j'aimerais bien nawe ko woza ukassista, nabonye ko ufise idea video uzoze tugerageze turara. Ico gihe turagenda hari mu kiki turafirma tuvayo bwije, ndaba nk'umu assistant ico gihe, ariko tuje ntivyashotse ko ige tubandanya projet turi kumwe, yaciye agira voyage ico ndayibandanya jenyene. Ico gihe rero ndagerageza no kwetaba na jenyene, irasohoka mbona kubona ko no mention kuri video ko twagize collaboration turi babiri. Iba n'indi video rero ngiye ko y'umuririmbyi azwi, Masterland ico gihe yarazwi, yamaze gusohora indirimbo zizwi cyane, hari muri 2017. Barabona ati John Elal and Igbana bakoze ino video. Ico gihe shabimara andi machance tukora video, bamaze kubona video iyo yitwa Arima, baraduha indi chance yo gukorana n'abandi n'undi mugore usanzwe uzwi cyane witwa Swag Team. Hari video bakoze yitwa Mida One, ico gihe ndavyibuka. Turagenda tugira nyene nka collaboration kandi nayige turekora turi hamwe. Iba indi video ya kabiri ngizemo collaboration bigenda neza. Baduha n'indi ya Swag Team baratwizera, kandi iyindi bari bakoranye na Fariaz yitwa Killing Me, nawe nyene ngira iyindi collaboration turi kumwe n'uwundi. Ico gihe ndibuka Bantu Boy yari kicugurura, barambwira ati muzoze mu propose ivyuma mwimubona ko mukoresha. Kuko ico gihe cyose twakora twaba muri façon y'abantu baja gukota ivyuma ku bandi bantu basanzwe babifise, tukagerageza gukora twakose tugatanga produit.
ariko aravuga ati kweki mubandanye mukora guco mwegereze nk'umuntu afise ukuntu ushaka ko investisa muri ibi bintu ku buryo mukoresha appareil muri mezo namwe musanzwe muri mukaba ba director bakorera iyo mezo ico gihe turagenda ariko still nagenda nk'umu designer cyangwa n'umuntu ashobora gukolaborana n'undi muntu apana umuntu ashobora kuyikorana nk'umu director ndagenda ico gihe turashika nsanga aho umudamu witwa Edith ambwira ati burya nasanze mwe mukora video neza ariko ndavyiye mwakoze Killing Me irabisa kandi kantu kabura sinzi aho byafiriye ati ariko ndakeka ari appareil ati muvuge appareil mukoresha je ndayitumeko tangiye ati byo bari vyiza cyane ati natwe twafise ide ya appareil muzana bikagenda neza ico gihe turatuma ko appareil barazana n'ibindi vyuma tuyiinstall mba umudirector igaba umudirector muri Bantu Ball ameme nkaba n'umu designer mba n'umu photographe barambwira ati ari kintu bita contrat tuzoze usinye contrat dukorana ugati wow dukorana Fariaz ati ibyo bintu n'ibintu numva nanje no kwishimira cyane ko Fariaz nakoze ndamura ku televizion hangira ati ingo dukorana umu designer umu photographe umu videographe ariko yiga akaba baza kwisonga nk'umuntu ategeza guheza video kumba nkanje barabona nk'imyaka nayivuze cyo gena ifite imyaka 20 tikwe kutoza uherize video nawe nk'umuherizateur wa kabiri cyo gihe haraza umuntu yitwa Iritina hari indirimbo yari yitwa ngo Mida Love ari cyo gihe yige bivaye n'ukuntu twakorana ige ntiyaboneka cyane ambye ati wewe ko hari gerageza uherize no video wenyene tabicho bizotanga cyo genda kora video yitwa Yudawan irahari kuri YouTube iza bisa neza hagati wow ati kumbe nawe urashobora kuhereza video wenyene atika tukongera indi ya kabiri ndakora yitwa Sabia Masterland ico gihe haraza nk'umu artist kavuga ati shaka gukora na Bantu Ball nka partnership atari kumuhereza tera cawa ela twakora indimi yitwa Sabia biza bisa neza nagire kuri YouTube ndakora n'indi ya Fariaz wenyene nambye ati tije mu gukora izabandi neza tikanda kwizera ko ico gihe ndibuka je nsanzwe ndi muri label hari indi ndirimbo bavuze ati uyu muntu ntara maîtrise tika twende kwikura ko nimuhereza te tumwe twamwizera cyane yari twa Konzi yarasohotse sijana nayiheje ariko neza nzi ndi muri Bantu Ball ako bunye bavuga ati tubona n'uyu yabikora neza tweke tumwizera turakora indirimbo yitwa ni wewe zisa neza nayo nyine turakora n'izindi zagiye ziza abandi batiste bashize muri label ba Double J ba Kiriko ndibuka nyinshi nazikoze 2018 zitwa Soma Namba za Oli Special za Double J biza bisa neza batangura kumenya guco abona ati John Elan umuherizateur gushika no munsi rero hagati nuko byagenze gushika no munsi kugira ntangure ko mu videographe kugira ntangure kumva ko nshobora kuba interesse cyane n'ivya video byatangwe n'umu photographe ndabandanya atangura kunyizera nk'utu video duto gushika no munsi iyo uri gukora uja muri ntuzeya novuye muri domaine iri hejuru uri kura umu professionnel hari abantu teza go class akavuga ati abandi ashobora gukorana nawe abashobora gukorana nawe haba kuri terme y'amafaranga ko no munsi mbuze ko nshobora gukorera $1,000 cy'amadolari $1,500 cy'amadolari aho tudashobora gukorana kandi nanisha kanje gukorana nawe bivana na materiel ushaka gukoresha ko no munsi nanje ndifuza gukoresha kamera nini kuyo dushobora kuronka qualité iri international ntabarimbye je bifise sanzwe nkorana nawe bagira aho twarakuranye ni famille Double J na Kiriko twarabanye imyaka myinshi narakoze subi inyuma gato narakoze muri label ndavayo ariko nasanze mfise abarimbye twabanye igihe kinini rero iyo mubanye n'umuntu muraba famille ku buryo n'igikorwa muri ko muragikorana abariho ayandi maraso abari ko arasirikira wumva ko ati wenda muzi muri ibi bintu ndazi ukuntu yifata mbanzi yuko Double J ari umuntu akunda gukora video nziza mbanzi ko nakiri kubwiwe ashaka kwitigitira ibintu byose kiri kwiye dukoranye video n'umuntu ashobora no gufata karondera ibibanza mu gihe nanje abandi bantu ndabarondera ibibanza kiri ko naza kam propose script Double J ni waza kambye ati John irindire tindabisa amafaranga nanaguca ariko ibindi bintu nzobyironderera harundi murafoni Cypher abaririmbye abandi baririmbye bazaga foni Cypher ubwabo bivanye na video abashaka rero sinovuga murabisa abaririmbye biwanje kuri bavuga ngo dramatic murimbye biwanje n'abantu sanze twarahuje twarabanye umwanya munini rero nanje ndagerageza gutiya kugira ashobora gutanga qualité nziza
ko video icambere bikoze uyikunda hama ugaca uyifata nk'akazi gashobora kukubesha kuko uno mwanya je nta n'akandi kazi mfise si ndumurimyi si ndumwubatsi si ndumuenjeniyeri sanzwe nkora kano kazi ku videographe karambeshejeho kandi ndafise n'ukuntu mbayeho na famille yanje. Iyo utembereye musha ugatembera mu bindi bihugu niho ugira akenge ko kumva ati kubera iki natwe tudashobora gushika kuri no niveau kuko uravye mu bindi bihugu barateye imbere cyane bivanye n'ukuntu bo babiha agaciro cyane. Nk'ubu wowe tuvuze $1000 naca ndaba bavyita materiel dukoresha nkaraba ibibanza ukuntu basigaye babizimba kuko kuri plage nabo nyine baradugije ibiciro kuko ugiye kuriha ko kuri plage usanga $100. Iyo ugiye ku bantu bitwa ngo aba model aba mannequin aba figurante nabo nyine basigaye baradugije ibiciro ibintu byose usanga byaraduze ibiciro. Kandi naca ndaba competition umuntu aba arimwo bivanye n'umuziki natwe ukuntu dushaka gutera imbere dutegereza gukora ama video ari parallel n'ama video asanzwe kuba mu bindi bihugu. Rero kugira wiadapt utegereza gukorera kuri niveau y'abandi basanzwe bagezeko. Icambere nababwiye ko ari kubikunda kandi ko iyo ubikoze ubikunda bigushikana kure kuko ndibuka nkanje ukuntu natanguye nkaraba naho ngeze n'intambwe nini cyane uretse ko n'uno munsi umuntu usanga ataragira niveau ishimishije gose ashitse kuko n'umuntu acagerageza kugwana dushike kuri niveau ibereye ijisho ukaba ufise equipment wawe ukaba ufise maison iri installée ukaba ufise peut-être n'ivyerekana yuko vyaguhaye ubuzima. Ni bon? Ego nta kindi kibazo cyase